turabaramukije bakaba dukurikirana Genesis Mix kuri Kimama TV. Aha mubona turi ni kuri Jardin Public, aha gire habere igikorwa cyo gutanga ibirato byarangikiwe Remy Fitness. Kuvuga naba mubona ko arakora sport ngaha anya. Ibirato rero bikaba byavuye muri England Portsmouth. Ibirato bikaba byatanzwe na Buffins Fit Club. Ikaba yabihaye Bridge the Gap. Ni Bridge the Gap rero ni shira hamwe rirongowe na Warren Shebi. Umwe mu Barundi bakunda sport cyane, akaba mu preparateur physique, asanzwe akora ibyo kwinonora imitsi hariya ku mugona wabare nko kumora ngaha. Kuri no munsi rero niho haramutse hatangwa ibirato ko muribona ngaha bigire bihabwe abanonotsi b'Abarundi nkuko muri mwabonye mu minsi heze. Hari impuzu zari zahawe Academy Kinama irongowe na Tassé. Je m'appelle Daïsaba Omar Tassin, je suis le président de l'équipe Kinam Academy. J'aimerais juste d'abord donner mes remerciements à mon frère Warren Shebi pour avoir m'octroyé des kits de maillot ainsi que les kits de cône pour les entraînements de mes joueurs. Daïsaba Omar hama kandi akaba ari nawe yazanye nibi kaburi yabishikanye ngaha no musore kabigire bihabwe abanonotsi bo muri Remy Fitness ngaha kuri Jardin Public. Niko muri komera rero Warren Shebi n'umuntu akunda tuvuge gutegura abakinyi abanonotsi, ariko kandi afise n'umutima wo gukundana. Uyu munsi mwaragiye muramora mu bikorwa bitandukanye yakoze, yaramaze gufasha imigwi itandukanye ngaha mu Burundi, harimo imigwi za Mamuru za Top Junior, equipe nationale mujanye no kwinonora ibintu byinshi. Kuri uyu munsi rero nibaza yuko twafata kanya tukavugisha bamwe mu bariko baratora bino, harimo na Remy arongoye iyi Fitness Club yo ngaha, agira ico abashikirije. Reka tumuha kanya abavugisha. Je nitwa Ndakoze Remy, nkaba nahoze ndi umunonotsi, ubu nkaba ndi mu vetera, nkaba kandi ndongoye Association des athlètes vétérans du Burundi. Pour le moment mugabo nkongera ngafasha aha muri Jardin Public abantu bakeneye sport, nkoresha abantu batandukanye, harimo ama club ya athletisme abo ndabafasha ku buntu. Hanyuma naciye nkreya ico twise ngaha Remy Fitness umoja ni nguvu. Iyo Remy Fitness umoja ni nguvu rero turafashanya hagati yacu abagize ibibazo, hanyuma tukongera tukakora sport kugira abantu bagira amagara meza. Kini naco nk'umunsi mubona itariki 16 turafise umumambre wacu muri Remy Fitness yitwa Warren Shebi ari mu Bwongereza, ni mu coach. Uno munsi akaba yahisemo kudufasha gutanga ibikoresho bitandukanye bigizwe n'ibirato n'impuzu za sport kuri club ya Remy Fitness umoja ni nguvu na club ABA les ambassadeurs burundais d'athlétisme. Ibikoresho baturunkiye bigizwe n'ibirato bya sport n'impuzu zo kwirukamo z'abatlete. Fashanyo twayakire neza, bigize kabiri, iyi ni edition igize kabiri. Twabyakire neza kubera nk'abatlete cyane hari abatlete biruka pieni bashobora kugira imyimenyerezo neza. Sport n'umuti wa gusa, c'est un médicament gratuit. Abantu ntibabimenya barinda kurindira kugira abaganga babandikire sport kugira bayikore, ariko twebwe siko bimeze. Twebwe twayibonye hakiri kare, abantu turabahimiriza kugira baze kugira sport, hanyuma nivyo baraduha udufaranga duke, ariko siyo dushira imbere kubafasha kugira bagira amagara meza. Warren umutima wiwe Imana ibandanye mushigikira, imuhezagira, imuhaye inkomezi. Sijyambere abikoze ngaha nayivuze, kandi ntabikoze muri club yo ngaha iwacu gusa, bikorera no mu gihugu hose mu maklub atandukanye ya football n'ahandi. Ni ukuri abandi baba bafise iyo esprit yo gufasha babifashe, kubera kuronka ikirato ngaha aye ubuzima biko buraduga, kurubwira nk'umunotsi canke umuntu aronka ikirato naco bari ikirato cyakoze bogerageza bakakirungika kugira ngo ugwaruka n'abantu bagira amagara meza, bagire sport. Hariho intambamye yo kutagira ibikoresho nk'aba athlete cyane kubera bakeneye ibirato byinshi cyane. Abo nabo rero biba bikeneye yuko abantu bafite umutima mwiza, bafite umutima umenetse, ko baba hafi bakagerageza bakabafasha. Warren rero yabibonye ubwa mbere, nibaza ko nabandi bazokurikira. Remy Fitness twahisemo gukora gatatu mu ndwi, no kuvuga ku munsi wa kabiri, ku munsi wa kane, ku munsi wa gatandatu. Tangura saa 1:45 tugashikana saa 2:45 kuvuga isaha. Hanyuma ariko n'iyindi minsi tuba turi ngaha guhera saa 1 gushika saa 2 z'ijoro kubera amatara abuye aha muri Jardin Public hari amatara hari eclair.
kugira ubu membre wa Remy Fitness urasabwa kuriha amafaranga angana n'ibihumbi 5 kuri séance iyo uje muri sport. Hanyuma abonnement nayo turashobora kugira abonnement ku kwezi amafaranga 40,000. Kandi urisha abonnement ugira amaséance ushatse ntitukurimita kubera tuba turi ngaha kuva mu gitondo gushika saa 2 z'ijoro imisi yose. Hariho n'ikindi mu bijanye no gufashanya muri club Remy Fitness umoja ni nguvu no kuvuga gufashanya kandi umwe yifasha gusara yifasha umva no kuvuga ko tubiri tuvurana ubupfu umoja ni nguvu. Rero ama assistance turayakora muri Remy Fitness no kuvuga abagize ibibazo canke abafise ibintu vyiza baba bakoze nk'ama mariage kwibaruka canke umuntu yabuze umuntu turamufasha hagati yacu. Nk'ubuye muri Remy Fitness byatumye abanwanyi baza ari benshi cyane kubera babona dufise umushira imbere umutima wo gufasha. Kandi no gushimira bivuye ku mutima coach Warren, shimira na fondation yo Bridge the Gap, shimira na Banfit Fitness Club yo muri Pasmouth nayo iyo akaba ari club agomba kuvukanisha na club Remy Fitness umoja ni nguvu. Turabashimiye bivuye ku mutima tumutuma na Warren ababwire yuko ari edition ya kabiri baturungikiye ibikoresho twifuza yuko tuzogira des partenariats zindi zikomeye cyane hanyuma cyane nk'abatlete bakaheza bakaronka ubufasha bwisumbuye. Murakoze. Jewe nk'umumambi wa Remy Fitness navyakiriye neza cyane byerekana ubwira n'ubwitange Warren Shebi afise mu gufasha bene wabo mu gufasha abantu bitaye igikorwa ca siporo. Si ibyo gusa yama yafashije gufasha bija mu buryo bwinshi, yama yafashije ngaha yarigeze kuba ahakorera mu byo yafashije byinshi yashoboye kuzana ritme mu mugwi ama exercice menshi tugira ko nayo yasize adupangana natumenyereza nka jewe mvuga natanguye no mu membre mugabo harageze igihe nja mu bakoci mu bafasha abakoci ego urumva ni ibintu byiza cyane byo ntawureka kubimushimira birerekana ko afise urukundo kandi afise umutima wo gufasha abandi mu buryo bwose abashoboye.